umwami Yesu abahezagiye kandi n'icenda mu kirundi. Imana ibahe umugisha. Amen.
uzi kutagipfuye bahimbazwe mwijuru imbere y'Imana ndafise umuntu amvugira kandi n'umuhereje mukuru kantike y'ijana na 20 mu Kirundi mwijuru imbere y'Imana. Imana ibahezagire. Amen. Yesu Kristo turagushimiye cyane gose mukiza igitondo ciza cyane ko waduhitiyemo umugabane mwiza wo kuza guhimbaza izina ryawe. Turabana bawe tubigizwe n'ijambo ryawe ryatuvyaye ubwa kabiri. Turabana bawe tubigizwe n'amaraso yawe tuvuye mu bise vyawe mukiza. Turabana bawe turuvyaro rwawe tunyegu wiharije n'umwansi nabimenye ko turabana b'Imana isumba byose. Turi cibare c'Imana yacu, turi ndimiro yawe mukiza. Turabo waguze amaraso yawe, warishe igiciro kibereye, natwe twaravyemeye. Nous avons répondu oui, twaremeye, twaravuze merci. Ruhabwa icubahiro mwana. Imitima yacu iranezerewe, tugashyiza
turagusabye mwami kigongwe amaraso yawe natweze dufise intege nke hose dufise ububi hose amaraso yawe nahagere atweze maze uyu munsi tuvane hano intsinzi kuri byose zo gukoze duhe umugisha muri bikoraniro tugenderere mwami uyobore byose neza ukora ibimenyetso n'ibitangaza werekane ubushobozi bwawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen. Mwami Yesu abahezagire cyane mugihagaze turasomera hamwe amajambo yo muri Timoteyo wa kabiri de Timote chapitre 1 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Timoteyo wa kabiri igice cya mbere turasoma mu izina ry'Umwami Yesu. Umwami Yesu abahezagire cyane amen. Turahera ku murongo wa gatandatu de Timote chapitre 1 verset 6 turahera ku murongo wa gatandatu dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen. Nicyo gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake yagushizwemwo no kurambika kw'ibiganza vyanje ko Imana itaduhaye umutima w'ubujora ariko yaduhaye ubushobozi n'urukundo n'ukwirinda nuko ntugire isoni zo gushingira intahe umwami wacu canke izanje imbohe yiwe ariko ufatanye nanje kwihanganira imibabaro kubw'ubutumwa bwiza nk'uko ubushobozi bw'Imana bugushoboza yadukijije ikaduhamagarisha umuhamagaro wera datewe n'ibikorwa vyacu ariko utewe nuko yabigabiye ubwayo kandi utewe n'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu ibihe byose bitaraba ariko none bwaseruwe n'ukuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu yahinduye urupfu busa ubugingo no kutagipfa akabiserurisha ubutumwa bwiza ubwo butumwa nabushiriweho kuba umuvuzi wabwo n'intumwa n'umwigisha icyo gituma kandi mbabazwana yamara ntibintera isoni kuko nzi uwo nizeye kandi nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa munsi amen. Icyitegerezo cy'amajambo mazima wanyumvanye ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mpemu yera aba muri twebwe amen. Muvyagire Imana ibaheze cyane ibahe umugisha mwinshi amen. Kandi koko nishimwe byinshi mu mutima ubona Imana itwemereye gukorana nk'uku mu izina rya Yesu Kristo. Muzoze muribuka ko ari faveur niteka Imana ibiduteye nk'uko amajambo y'Imana avuga hano mu Baroma igice cya 4 niteka ni faveur y'Imana isumba byose kandi umwami ahimbazwe cyane. Muri Romains chapitre 4 haranditswe ngo Romains chapitre 4 Imana ihimbazwe kandi cyane ni faveur y'Imana niteka ry'Imana isumba byose kandi mukwiye kuvyishimira kandi cyane Imana ihimbazwe. Byanditse ngo none rero icyo twovuga verse 1 umurongo wa mbere Abaroma 4 umurongo wa mbere icyo twovuga yuko Aburahamu sokuruza ku mubiri yaronse ni giki iyo Aburahamu atsindanishirizwa n'ibikorwa abafise icyo yihaye ariko imbere y'Imana ntacafise amen. Natwe ubwacu ntaco dufise twihaye imbere y'Imana isumba byose nta na kimwe okishose Bible ni kwivuze ngo ariko imbere y'Imana ntacafise yo kwirata imbere y'Imana isumba byose. Que Dieu soit loué. Ariko bien mes frères Imana yarayizeye ibi muharura ko nkukugorora. C'est vrai ko imbere y'Imana tutafise yayo ariko yarayishimiye amen. Yarazi ko ibyo yamusezeraniye ishoboye niko byanditse hano verse 20 ariko yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye niyakekeranishwa no kutizera
ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro, amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Imana ihimbazwe. Biblia irakomeza hepfo ngo ibimuharurako nko kugororoka. Je swaluwe imbere y'Imana cyari afise yo kwirata, ariko yari afise kwizera, yarayishimiye mu vyamusezeraniye, il tenait ferme, yarazigama neza ivyo yamusezeraniye, azi ko icyo yasezeranye ishobora no kugishitsa. Imana ishimwe. Cyo cyatumye bende ibimuharurako nk'ukugororoka, atari uko yakoze ibyiza imbere y'Imana navyo yari afise oya, ahubwo yari yizeye ivyo yamusezeraniye. Kandi natwe imbere y'Imana ntacyo dufise, ariko hari icyo twizeye gisumba ibindi. Biblia ivuga hano mu Baroma toujours muri Romains, voilà, Imana ishimwe, Romains chapitre 5, voilà, Imana ihimbazwe. Ku murongo wa mbere handitse ngo none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo. Amen. Kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Imana ihimbazwe. S'il vous plaît, natwe ubwacu dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kandi yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo. Nous sommes dans la grâce. Turi mu buntu bw'Imana isumba vyose. Turi mu vyo tubereye tumerita oya, turi mu vyo umwami Yesu yakoze ku bwacu. Biblia irakomeje hano ivuga nuko rero dufise amahoro ku Mana, atari ku bwacu ariko ku bw'umwami wacu Yesu Kristo. Dufise amahoro ku Mana kuko habayeho reconciliation. Imana ihimbazwe kandi ishimwe cyane rwose. Paulo yavyanditse neza muri 2 Corinthiens 5, murahazi mu Bakorinto ba kabiri cya gatanu, ahanditse aya majambo ngo nico gituma uhereye none, verse 16, tutakigira uwo tumenya ku vyo kurukoba, naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko none nitukimumenya duto. Amen. Nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari caremwe gisha, bya kera babise byose babicitse bisha. Aha, ariko ivyo byose ntibiva kuri twebwe, biva ku Mana yatwiyujuje ko ku bwa Kristo, ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo, reconciliation. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, yabarura ku bicumuro vyabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Amen. Imana ihimbazwe. Cette parole que nous avons reçue, ijambo twakiriye Imana yadushikirije, ni ijambo ryo kutwuzuza n'Imana isumba vyose, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Imana ihimbazwe. Navyo ngo ntivyavuye kuri twebwe, ariko vyavuye ku Mana yari muri Kristo Yesu yiyuzuza n'abanyabyaha. Icyo gikorwa cyakozwe dukwiye kugishimira Imana cyane. Igikorwa cyakozwe gitanga, c'est ça le grand miracle. Icyo gitangaza cyabonetse gisumba ibindi bitangaza, nuko hari abanyabyaha Imana ishimwe babi banduye, ariko Imana yavuye mu ijuru yambara umubiri ije kubacungura, ije kubakiza ibyaha, ije kubakiza ingwara. Yavuye mu ijuru mu bwiza atacikenye, arikiza gusova, gukiza, kudukiza ingwara, kudukiza ibyaha, kudutsindira intambara. Yaje mu isi kugira dukiza ubuzimire bwose. Imana ishimwe, yarakoze n'ihimbazwe. Yambaye umubiri, c'est ça le grand mystère. Imana ni nziza, ni habwa icubahiro. Koko Imana nishimwe ubu nibihe bitazoshira. Frere Paul arakomeje n'aya majambo yo muri Timoteyo wa mbere. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe cyane. Que Dieu soit loué. Timothée 1 Timothée
Timote kandi umwami ahimbazwe. Timote vraiment Imana yarakoze nihabwa icubahiro cyinshi. Timote Paul verset 1 cyacabe mu murongo wa mbere, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko vyagezwe n'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu ivyizigiro vyacu. Mbese mwobisurinya mukabinyemera, mwovyemera mukabisurinya. Umviriza Biblia ivuze ngo aya majambo ni meza. Paul intumwa ya Kristo Yesu nk'uko vyagezwe n'Imana umukiza wacu. Ça c'est 1 2 na Kristo Yesu ivyizigiro vyacu. Amen. Nk'uko vyagezwe n'Imana umukiza wacu. Ça c'est 1. Imana yatubereye umukiza ni happy icubahiro. Vyagezwe n'Imana umukiza notre sauveur. Et avec Christ notre espérance. Na Kristo Yesu ivyizigiro vyacu. Que Dieu soit glorifié. Mwama himbazwe. Kandi nikoko aya niyo majambo ahambaye umwami yadushikirije, nuko Imana ari umukiza wacu, Kristo Yesu akabivyizigiro vyacu. Sans Kristo ne peut pas avancer. Ntaho twogera dushika, ntaco twokwimarira, ntaco twovuyemo, mais Kristo Yesu niwe vyizigiro vyacu. Umwami ahimbazwe. Amen. Verset 12. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje. Amen. Kuko yanyiyumviriye ko ndo kwizigirwa akama ubusuku. Imana ishimwe. Est-ce que vous l'aimez? Pour ndashimira Kristo Yesu yabinshoboje. Je l'aime beaucoup. Nahibaze. Niwe dushoboje kuba abana b'Imana. Abahungu n'abakobwa niwe yabidusho. Nani numva novuga merci Seigneur. Ndashimira Kristo Yesu yabinshoboje. Ibyo turimo byose, niba tworirimba, niba twohimbaza, ibyo turimo ndashimira Kristo Yesu yabinshoboje. Est-ce que vous l'aimez? Ariko kumukunda n'umutima wanyu wose mukamushimira. Imana ihimbazwe. Yabinshoboje kuko yanyiyumviriye. Oh, mbese ni twobinezerwa ye. Il a pensé à moi. Ko nanje yanyiyumviriye ko. Amen. Ko no shobora kuba umukristo yarakoze nahimbazwe akamubusuku naho nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze nabizi ntarizera, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe bona ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Paul ati sinagumye ndimfunya ahubwo ubuntu bw'umwami wacu bwakomeje kwiyongeranya kuri jewe. J'ai avancé dans le Seigneur, dans le salut. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu bwakomeje kwiyongeranya kuri jewe n'ukwizera n'urukundo. Amen. De progrès en progrès, de gloire en gloire. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwakomeje kwiyongera kuri jewe, n'ukwizera kwakomeje gukura, n'urukundo rwakomeje kugwira. Imana ihimbazwe. C'est merveilleux. Kandi ubuntu icyo abafrere nabo bakayishimira Imana isumba byose. Ati nukuri umwami yaranyiyumviriye ko. Amen. Ambona ko mbereye kuba umwana wiwe yarakoze, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwakomeje kugwira. Je l'ai vu. Amen. Namubonye umwami wanje akomeza kugwiza ubuntu kuri jewe n'ukwizera n'urukundo. Imana ihimbazwe. Yarakoze nahimbazwe umwami wacu Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Imana ni nziza ibihe byose, ni nziza ibihe byose nihimbazwe. Byari bikwiye ko abafrere bamushima. Frère Paul ati yaranyiyumviriye ko. Amen. Abona ko angirira ikigongwe, nawe nabanje kumurogotako no kumwambika ibara, nja mu madini n'ibindi naciyemo, ariko il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Amen. Ko nabikoze ntabizi narizera, ariko après cela
sinapfutse ngo nje ngumukona rindi ahubwo la grâce a abondé ubuntu bwakomeje kugwira n'ukwizera n'urukundo. Imana ishimwe. Haleluya. Nahimbazwe umwami wacu. Que Dieu vous bénisse. Nuko frère Paul yakomeje kuvyandika mu Baheburayo kandi numva twobisoma. Yarakoze. Imana ihimbazwe. Ishimwe ribigi Imana yacu n'ibitazoshira. Amen. Imana ishimwe. Vraiment. Verset 14, chapitre 2 verset 14. Imana ihimbazwe cyane gose. Nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo kugira ngo abone ukwapfa kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wamugwanizi. Imana ihimbazwe nishimwe. L'ennemi a été anéanti. Frère bari bakwiye kuvuga amen. Umwasi muhindura subiramo mu bisome mu byumve neza ko s'il vous plaît kugira ngo abone ukwapfa kandi urupfu rwiwe urupfu rwa Yesu Kristo aruhindurisha ubusa neya nil ufise ubushobozi bw'urupfu illa anéanti. Amen. Amuhindure nil mutesi kumpande zose amuhindura ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu ni wamugwanizi. Mu mpande zose yamuhinduye zero. Abafreni bavuge amen. Yamuhinduye zero sur tous les plans. Mu bihe byose umwanya wose yamuhinduye nil. Amen. Imana ishimwe. Yongere ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Yarakoze ku mpande zose hose mu byaha mu ngwara mu bintu byose yamuhinduye zero. Zero ngira ni byinshi. Yamuhinduye zero ni byinshi. Yamuhinduye neya sinzi ko ingana na zero. Ngira neya ni iri munsi cyane. Sinzi ngo zero ni nyinshi wafutangura kuvuga ariko noneho yamuhinduye ubusa tari zero ubusa ubundi ubusa rofite ngira no ubusa rofite niko no bivuga. Abafrere bavyumve. Imana ishimwe. Yamuhinduye nil mu mpande zose abizera nico dutwaye mu mutima. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nuko umwami wacu yamuhinduye ubusa. Mwasi afise ubushobozi bw'urupfu yamuhinduye ubusa. Yaba wari winjiye nko mu vyimviro vya Pawulo ukaraba ko yaramerewe abantu mu mubiri inyuma bavuga ivyo bashatse bamutuka bamwifuriza imigambi mibi nawe afise d'autres pensées afise ivyiyumviro vya Kristo. Amen. Afise ivyiyumviro vya kazoza ivyo yexprime yanditse mu majambo ya Bibiliya ati twe iwacu ni mwijuru. Umwami wacu azohindura imibiri yacu yitukwa yiwe d'humiliation y'iminyantege ayindura umubiri usa n'uwiwe w'ubwiza. Ivyo vyari byo vyiyumviro Pawulo afise muri we. Amen. Ariko aravuga ati ereka ntituzopfa twese umwami azoduhindura. Byari byo vyiyumviro Pawulo yari afise ati nimumere nka babandi barira iyo babonye abantu bapfuye oya ariko abapfiye mwami bazoduhitana. Baduhitane twebwe bazoduhindurwa bazabakiriyo tuje gusanganira umwami mu bicu. C'était ça les pensées de Paul. C'était ça les pensées de Christ. Byari byo vyiyumviro vya Pawulo vyiyumviro vya Kristo. Amen. Pawulo ati namwe mutwigane nkuko natwe twiganye Kristo. Ivyumviro vyacu natwe nibive hiyo hari mu mwiza ngo bavane mu mwijima ubajane mu muco ubavane mu rupfu. Les pensées de la mort ivyumviro bipfuye bibavemwo baje mu ivyumviro vy'ubuzima byo Kristo yakoze. Imana ishimwe. Abo nibo bakizwa. Andi bose sabakizwa sa abanywanyi bidini oyaye bakizwa nabi. Imana yahinduye ivyimviro. Amen. Yabahinduriye ivyimviro biyumvira ivyimviro bihuje n'ijambo bashikirijwe. Imana ishimwe. Kristo Yesu yaje gutora umugeni. Est-ce que vous avez ces pensées? Nibyo bibabamo. Yaje gutora umugeni ubu mena aujourd'hui imisi yacu yaje gutora umugeni. Est-ce que nibyo vyimviro bibarimo? Amen.
sese amen. Imana ihimbazwe. Yaje kutwereka natwe ko twacunguwe nkuko n'abandi yabacunguye. Eske nivyo vyimviro bibari? Ni amen. Imana ishimwe. Abafrere abana b'Imana barimuka bavyaga ubwa kabiri n'imbuto itabora bagahinduka. Imana ishimwe. Niko vyanditswe barahindukira. Niko vyanditswe nuko muhindukire. Acte chapitre 3. Muhindukire. Convertissez. Imana ishimwe. Muhindukire. Muri Acte chapitre 3 niko vyanditswe. Muhindukire frere. Imana ishimwe. Mwihane, muhindukire, mugire d'autres pensées. Atari vyimviro bimwe mwahorana oyaye. Umviriza Bible kwivuza hano ngo verset 19 nuko mwihane. Byakozwe mu 3:19. Nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Amen. Ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera niwe Yesu. Amen. Nuko mwihane. Amen. Muhindukire, ubuzima bwacu buhindukire. Amen. Tugire ibyiyumviro nk'ivyo Kristo yari afise, nk'ivyo abatwitangiye imbere bari bafise. Les pensées négatives, les pensées y'imviro vya Satani bibavemo, bagire ivyimviro vy'Imana isumba vyose. Nuko mwihane, muhindukire, mwihane. Amen. Itugume mu vyaha oya, mwihane, muhindukire. Amen. Imana ishimwe. Maze Imana isumba vyose izo izirungika ibihe vyayo vy'impemburo ibibaru ibasuke ko wamugisha yasezeranye, ariko nibande nabi vyimviro vyabo vyahindukiye. Amen. Bafise ivyimviro bihuje n'amasezerano Imana yashikije mu gihe cyacu. Sabari bo bose abantu marenge babanyenzigo voilà n'abantu bafise ivyimviro vyiza, ivyimviro vyiza vya Kristo Yesu. Imana ibahezagire. Écoutez frère, mwihane. Nuko mwihane, muhindukire. Ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza. Imana ishimwe. Bicigwa inzira na twebwe, nuko twihane duhindukire. Ivyihe vy'impemburo bibona ingene bidushikako. Les bénédictions célestes, umugisha wo mwijuru utuzeko. Amen. Imana ishimwe. Bien-aimés frères, ndifuza ko muvyumva neza. Muri Matthieu chapitre 15 handitse ujya mu mama yakurikiranye umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma aramubwira ati ega nutubwa twotora ivyakorokanya abana. Verset 21. Merci frère. Yesu arahava aja aherereye muri Tiro ni Sidoni. Umunyakananikazi ava mu ntara yaho aratakamba ati ngirira imbabazi se mugenzi, mwana wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Nawe yamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we baramwinginga bati murungike kuko agenda aradusemerera inyuma. Arabishura ati sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Amushikiriye aramupfukamira ati ntabarase mugenzi. Aramwishura ati si vyiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe ati nkako mugenzi, kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'ameza y'abanyenetwe. Ura Yesu aramwishura ati kwizera kwawe ni kwishi nyina wanje, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe acakira uwo mwanya. Imana ihimbaze. C'était yari yamwangiye. Sigaye navyo mwumva.
wereye kure hose yaramwanya ati singukeneye mva inyuma nawe arapersevera arakomeza. Imana ishimwe. Arasubira ati nyabuna mwana wa Dawidi atere kare ahubwo aja kumubwira ati mwebwe mu rutubwa kugira abe ko yo mupfa inyuma nawe atubivuze ko ariko ndabandanya ndagusaba. Bibiri ivuze ngo arasemerera intumwa zirengerwa n'ugwamo ziti Senyeri mwikure basi umuvyo ashaka tuveko. Naza zibwira ati reka erega si byiza gufata ivyo kujya vy'abantu. No, je refuse. Voilà, ndavyanse. Ariko wa mukecuru ati nande ndakomeza aba mupfukamye imbere. Imana ishimwe. Aramubwira ati nyamara sishobora kubiguha ibi nivyo kujya vy'abana. Nawe ati nande nyama none wowe none n'abana bawe burya n'ivyakorotse urabitoroka biba bindekere basi. Ivyakorotse byo bindekere basi. Nitoragura ivyakorotse basi. Yesu abarahindutse ahinduwe no kwizera kwa wa mugore. Amen. Na watu ni kwizera kwawe ni kwishi umukobwa we barakize. Ese fini abaritahiye yatahanye ivyo yaje kurondera. Mebyene mes frères nuko yarazi dès le départ, nuko yarazi mu ntango Imana bahuye nayo. Amen. Nivyapfuye kwaduka oya habwo yarazi lode intango yiwe yaraza tujya mugabo no mushikira umukobwa wande yokira nta wundi abishoboye. Imana ihimbazwe. Nanje ico nico kindemeshije muri iki gitondo nuko hari Imana twahuye nayo duhuriye mwijambo ryayo. Atari yaje kutwica habwo ni Imana yaje kudukiza. Kandi nous devons persister. Umwansi azoza tubwire no wasubire oya vous êtes indigne natwe nous allons continuer. Tuzokomeza kuko tuzimana ko yishura mu ijambo ryayo kandi yarariduhishuriye. Tuzimana ko atahandi yari guca n'ahandi biyobonekera naho nyene mu ijambo yadushikirije. Nous avons la parole, nous avons Dieu. Imana ishimwe. Dufise Imana, dufise ijambo, dufise Imana. Nta bindi. Nico bituma tuweza nubwo twokoroka tukava ku etage ya 10 tuzosubira dusubire dutangure tuduje. Niko bimeze. Nubwo twokwa tuvuye kuri parafo hejuru tuzosubira twinanate kuko urugendo rurashoboka. Biblia yatubwiye ngo ashoboye kubika ikibitsanyo ciza twamubikije. Niko Paulo yavuze. Imana ishimwe. Biblia yavuze ngo iki hano muri Timote, hari muri Timote wa 2 handitse ngo ashoboye kuzigama. Imana ishimwe. Toute ma vie jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Oh, Imana ishimwe. Nico gituma verset 12 kandi ntababazwanya yamara ntibinelsoni kuko nzi uwo nizeye. Amen. Kandi nzi nakekeranya yuko ashobora kuzigama. Amen. Ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa munsi quand Jésus viendra. Imana ishimwe. Paulo ati jewe nzo persevera. Abantu bazosemerera abandi bangwanye abandi babivuga ukundi mais moi je sais ndazi uwo nizeye. Amen. Ndazi ko ashoboye kuzigama mavi. Amen. Ndazi ko ashoboye kuzigama ubugingo bwanje gushitsa kuri wa munsi Yesu azozira. Ico nico kiri mu bugingo mu mitima yacu. Nico kiri kure niyo twogwa mu ntegenye arashoboye. Amen. Ndazi ko ashoboye. Ndazi uwo nizeye. Amen. Ndazi uwo nizeye. Imana ihimbazwe. Ndazi uwo nizeye azomvyura ninagwa. Amen. Ninazimira azonzimurura. Ninatahura azonyigisha. Ndazi uwo nizeye. Amen. Ninagira intege nke azompa inkomezi. Ndazi uwo nizeye ninagwara azonkiza. Imana ishimwe. Ndamuzi uwo nizeye kandi ndazi ko kwiherezo atazonkorera ibi byose
byose ngo hanyuma arangirize kunyica, habwo azonkorera ibi byose arangirize kunkiza. Imana ihimbazwe. Ndamuzi uwo nizeye, je sais. Je le sais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Uriya mukecuru ati quand même n'ibyakoretse urabiha abana bawe none nyanyemerera ndatwitoragurire utwo natwo ndatwitoreye. Yari umunyakananikazi, yari umunyamahangakazi. Yesu ati je natumwe ku ntama za Israeli zazimiye, mwebwe sinabatumweko. Nawe ati quand même vraiment burya hari byanditswe bivuga ko uzotebuka duhindukirira natwe. Hari byanditswe bivuga ko uzotebuka duhindukirira. Hari ibintu agakiza ab'Isirayeli bagata, natwe tuzogatora. Amen. Habagakiza ab'Isirayeli bagata muri Actes chapitre 13, abanyamahanga natwe tuzogatora. Amen. Et voilà, Jésus ati ukwizera kwawe guhuje n'ivyanditswe, umukobwa wawe arakize. C'est réglé. Imana ishimwe. Nanje ayo majambo niyo numva arimo notre vie. Nuko nous devons mwisi tutegeza guca mu bintu binyuranye bitandukanye, by'intege nke, by'ingwara, mais il y a une espérance. Amen. Frère Paul yavuze ngo Imana yakomeje kungwiriza ubuntu, kungwiriza ukwizera no kungwiriza urukundo. Byakomeje bigwira muri jewe. Uko niko natwe nubwo biretufe bigwanijwe dukomeza, umwami akomeza bigwiza, akomeza bigwiza. Nje bituma mubona bidahera, nje bituma bidahera. Nuko umwami akomeza bitugwiriza, birabataka bikabamva bakabitwara, ariko umwami akadusukira ibindi. Umwanzi araza kabisa, umwami akadusukira ibindi. Imana ishimwe. Enu demere darafu nubu turi mu kwizera. Amen. Kandi barabyibye, twahuye n'inyigisho z'ibinyoma zirabidusahura byose. Umwami yaravye ko twasamaye, habwo yatugiriye ubuntu aratugwiriza. Twahuye n'amadini atwiba byose, c'est fini. Hako tutivyizigiro, umwami yaraje aratuvyura. N'amajambo yanditswe muri Mika avuga ngo nuntwenge wankoze ikibiwe, kuko ninagwa umwami azomvyura, ninahera mu mwijima orazombera umuco. Nous demeurons toujours dans la parole malgré les persécutions. Nubwo duhura n'ibintu bitari bimwe bitandukanye, umwami akomeza kutugwiriza urukundo no kwizera n'ubuntu bwinshi. Nahimbazwe cyane. Byari byiza ko abafrere bumva aho Imana yaduteretse bakahishimira cyane. Yarakoze umwami wacu. Écoutez bien frère. Écoutez bien. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi. Kandi aya majambo nayo kuri Apocalypse 22 byashura na 22 handitse n'amajambo meza cyane yo ku murongo wa 17 handitse ngo kandi mwe mubona wa mugeni. Imana ishimwe. Kandi mwe mubo turi kumwe na mwemu, turi umugeni, nous sommes avec l'esprit de Dieu. Kandi mwe mubona wa mugeni. Amen. Bari kumwe barahamagara bati ngwino. Kandi uwumva nahamagare ati ngwino. Kandi ufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Bible ivuze ngo nous sommes avec l'esprit du Seigneur. Imana ihimbazwe. Amen. Kwa kundi bari kumwe n'inkingi y'igicu ku murango. Mbese ko mutanezerewe, sinzi byabafashe ngira sinzi ari byo. Mve frère, bari bafise inkingi y'igicu ku murango. Ijya nkingi y'igicu kwari kugira ibapfuke, izuba ntiribababatse. Abandi bose bari mu bugaragwa barasha, havuyemo abisirayeli. Baguma bumva kandi bagakimatizera k'Imana isumba byose. Bari baguma bari bafise agafresher, nta bushuhe bumva frère. Igicu cyaguma kipfutse hejuru, nico gituma cyaza ku murango. Barubwiye kibasakare, izuba ibirenge byabo ntibibyimbe. Imana ishimwe. Igicu cyaguma kibasakaye. Imana imbaza. Maze mu ijoro cyagicu nyene kitahinduze, cyari cyakindi nyene kigashizamwe amatara, cyaca kizamwe umuriro.
kugira kinabamurikire. Imana ishimwe. Cya gicu cyo ku murango cyari kijya nyine, ariko mwijoro kikaje kizamwo electricité, bagaca bagenda umva kare cabapfutse, ntibanyotewe ntibagize iki, hari hakayaga keza kazanywe n'igicu c'Imana. Imana himbazwe. Mwijoro kikaje kizamwo amatara, no kuvuga ibintu vyose baba bakeneye igihe cyose babikenereyemwo, Imana yaravyimenyera. Amen. Sibo basenze ngo hinduka amatara tuhabona. Hago ni Imana yabonye ivyo bakeneye. Sibo basavye ngo duhe ibyo kurya. Hago ni Imana yabonye ko biheze, hanyuma irabirema irabiba. Imana ishimwe. Imana yabonye ko bakeneye amazi mu rugendo rwabo irayabaha. So Dieu, iyo Mana ya Isirayeli niba Imana yacu, niyo Mana idupfutse ku ntambamyi zose, les flèches de Satan, imyambi yose umwanzi aturasa. Niwe yo nkinzo idukingiye, niwe gicu kidukingiye. Imana ishimwe. Atubera amatara mu ijoro, niwo mwijima mubona turimo w'amadini, akatumurikira, akatwekerera. Imana ishimwe. Niwe acurura ivyiyumviro vyacu, akabijana ku vyanditswe vyera, tugatahura ijambo tutize universite yacu. Ibyasabye universite, byasabye revelation, byasabye guhishurirwa. Imana ihimbazwe. Nibyasabye guhishurirwa, bese abafure baravyumva. Byasabye kwamenya ati uyu muntu ni washoye kungiriza umwana, ahavuye we nta wundi. Byasabye ko tumenya natwe tuti Yesu azotuzamura. Ibyo mu nzira zovyimenyera, byo kutwambika azovyimenyera, byo kudutahuza azotwigisha. Nous enseigne bien kandi atwigisha neza. Imana ishimwe. Mbese y'amajambo yashize ngo n'ibijuju iyo nzira bizoyabona. Si umwami yatumurikiye, nahimbazwe. Imana ishimwe. Irela kandi umwami abo yatoranije azobashikana amahoro. N'abafure bagomba kumva umunezero bakama bahimbaza. Nta kindi Imana yadusavye, nta n'amafaranga yadusavye yirundi. Ni nziza. Iyo dusaba amahera twoyaronse. Iyo dusaba nk'impene, hano harimo kese nka Saro wenyine ndiwe yazirose, n'abandi bose nta numwe azifise. None twagize ikibazo rero, none Imana yacidusaba kuyizera sans prix, sans argent. Haleluya. Atabiguzi dutanze, muze kuri jewe murye munywe atabiguzi. Abahanuzi bari barabituvuze ko ninde yozohura na Yesaya akareka kumugwa mu nda. Yatuvuze ko amajambo meza nk'ayati hazogera igihe ivyo batangira inka n'intama n'impene mu bihererwe ubuntu. Ninde azohura na Yesaya ntamuramutse? Yoba meza ate? Umuntu azohura na David ntamugwe mu nda, yanditse muri Zaburi amajambo muzi meza cyane ati mon rédempteur est vivant. Tuvugiye ku mucunguzi wacu azozuka mu bapfuye, azukanye intsinzi. Umufrene ndatazomuramutse. Imana ishimwe. Mwe muzobanza muramutse Branham wenyine, ariko n'umuhanuzi mu bandi bahanuzi batuvuze ko Imana ihabwa icubahiro. Nitwahura na Aburahamu tuzomuramutsa tumugwe mu nda bidahera, kuko byacu byamubayeko. Abasekuru wabizera. Imana ishimwe. None siko vyagenze. Siwe Imana ahereye ko kudemontra yerekana ko batama bazoba basoma, na Sara yerekana ko akecuru bazoba inkumi. Nasiwe yahereye iravyerekana iti byo muzoronka mbaye ndabibereka. Bacibwa kera ari inkumi n'imisore. Umwami yakoze nk'ivyo. Nahimbaza. Jésus, Yesu Kristo umwami wacu. Abafure bagomba kwama bamunezera iminsi yose. Ibyerekeye amadini ntimuzosubire kubimbaza ngo abafrere ngo n'abafrere ngo n'ivyinzitane birebire murabimvanemwe munshire mu kwizera Kristo Yesu. Wazonzura mu bapfu. N'abandi bahiga ibintu ngo dushake duhiga ibyinyegeje byasovye banuze n'ibyo batahurije cherche. Ivyo ntavyo muzopfa mutoye, navyo muzopfa mutoya, ariko hari agakiza Imana yashize ku mugaragaro. Hari ijambo Imana yaduhaye, turyize ko ari ryo rizodukiza, rizodutabara. Amen. Siko Dawidi yavuze
ati mwijambo mwisezerano rya kera niko bimeze frere mwijambo ry'Imana Imana yabitsemo ibidukwiye byose ubutunzi buduhagije mu parole Imana yaduhaye habitsemo byose que Dieu soit loué mwami nahimbazwe ibihe byose écoutez frère mwebona wa mugeni turi kumwe beske meme ari kumwe n'umugeni mwebona bavuga rumwe barahamagara bati ngwino mwema asemereye n'umugeni agasemerera bahuza ijwi bavuga ijwi rimwe bafise ivyiyumviro bimwe c'est l'amour parfait n'urukundo rw'ukuri n'amahoro yuzuye n'umunezero w'agakiza ibindi bintu bizana inzigo n'ishari abantu bakwiye kubihamba bakabiheba bakavyihoza Imana ishimwe ese cyo Imana ikabidukorera twese hamwe hakabura aho bagwimbamizi n'abantu igacika n'abanda ntumbaze bikazana abantu bafise umutima mwiza bakunda umwami wacu Yesu Kristo bamunezererewe ese asifi abantu bazosigara barondera ibintu by'ubumenyi birebire bapfa ibintu bati urabona Yesu azoza afise ibaba rimwe hama ngo turabipfuye abandi ngo natwe ngo azoza afise amababa abiri abandi ngo azoza ngo mu gicu ngo azoza ari ku metero 5 abandi ngo ni ku metero 100 mu bipfirye nk'ivyo bimaze iki ivyo bimaze iki nimba yitwa umufrere si uwa bimugitse nawe mwamudasengera hamwe n'umufrere ivyo atarumva Imana izonyumvisha hamura muvuge neza hamukunde mwimvire neza nagutandukanywa n'ibintu by'ibihome ngo abantu ngo bacitse abansi nuko mwarimu sinzi ugwanka iyo mwarukuye mwe murukura hehe ko rugoye kuboneka igwanka rugoye kuboneka ku bana b'Imana nabo kwinanata ngo bankane bosanga byansi Imana yarabitubujije twebwe yaduhaye amagufa n'imitsi n'inyama n'amazuru n'amatwi bitamoterwa n'ugwanka ibikunda naho gwimoteza nituzi ninyene runuka rusa nabi gusa turabizi twaravuyeyo iyo sintu tukiriyo abantu bimvira ngo reka ndagumvirize mu kanwa numvirize nyene rumeze sinzi nyene yo nta nubwo c'est fini c'est twarimuwe cyo gituma tubita abafrere niba tatwita abafrere ni afere yawe wewe uramwita umufrere hamarike kwita umufrere uramukunde hamarike gukunda uramuvuge neza amakuvuge nawe none ibwe birakuraba twimuwe mu bwami tuvanwa mu bwami bwa Satani tujanwa mu bwami bw'Imana isumba byose Imana ishimwe papa niko tindibasanga ariko bava ko ari abafrere tuzovuga tuti Imana ishimwe muri abafrere hama twirenganira naho muzaca muja kubaharitse ngo kubera ngo be mubishaka kwiki umwami ni yabahindura azobahindura natabahindura ntabo yashaka naho twe yahinduye Imana ishimwe yarakoze kandi haba icubahiro mwe mubona wa mugeni bavuga rumwe amen Bible ni kwivuga amen le fils de Dieu procure la paix abana b'Imana batanga amahoro Imana ishimwe kandi umuntu natanga icyo adafise ivyo Kristo yaduhaye nivyo natwe dutanga ivyo Kristo yaturemyemwo niko guhumura kwiza Imana ishimwe wewe frere urashaka kumbwira ngo nahuye n'umusaka nyiga ngo ntanguma nimotereza urazi na motewe neza nuko nawe nikunuka nawe nikubabanyoje ngo najya urazi bitiro naronse njyamye mu bitovu ngo nasinzire njyamye mu mahwa ngo usibwasinzire urazoja kuryama nawe uje kuryama mu vyahama ngo niyo umererewe neza hari umwana w'Imana amererwa neza mu vyaha hari umwana w'Imana amererwa neza mu ishari mu bwaho ngo nari numva meze bien n'umwete mwinshi sinzibona telefone y'umufrere ngo aha ngo ugira unjane guca imanza ntinuko warutse imenyereye ngo frere ngo ugira unshore guca imanza ntinuko warutse imenyereye nta imanza je nakubwiye frere nene mucane Kristo Yesu azozibacira siko twamaze byaranditswe mu mutima nitubisoma byanditswe mu mutima byanditse ngo amen ni muci rubanza gukintu igihe caco kitarangira niwo munsi wo guseruka kwa Kristo azohora
gucira urubanza afatiye ku vy'umuntu yakoze vyose. Naho twebwe imanza ntizituraba. Laissez c'est une affaire à Dieu. Ni affaire y'Imana isumba vyose. Abana b'Imana ni bababera babikizwe n'ijambo bashikirijwe. Ijambo ryatwujujemwo ubwiza bwaryo. Ntiryaje kutugira babi oyaye. Simbona ninge n'abafrere babiri. Je Paulo yaravyanditse neza. Ati je bamaze kwakira Kristo simbona ikintu kizobajana mu bucamanza. Siko Paulo atwigishije. Atabizeye boja kuburana amapagani. Barabanywanyi biti. Siko Paulo yavuze. Yavuze ati none bizogenda gute ngo baje kuburana mu isi. Ntabwo bazoba barogoswe no ku Mana. Boja kuburana gute. Umwe wese Imana yamwanditsemo guhebera ubundi. Ubundi Imana yamwanditsemo guhebera ubundi. Ntabwo Imana ishimwe yarakoze. Amen. Écoutez frère, Imana ishimwe. Mwihangane tubisome kwa Petero kandi Imana ibahumugisha. Oh, Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Simon Petero, 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre, Petero akabice ca mbere umurongo wa mbere. Simon Petero, umugurano wa Yesu Kristo, kandi ntumwa yiwe. Ndabandikiye mwebwe. Imana ishimwe. Abahawe ukwizera kw'akabura rugero kungana n'ukwacu muguheshejwe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu n'umukiza. Imana ishimwe. Amen. Abahawe ukwizera très précieux. Très précieux. Amen. Une foi très précieuse. Alléluia. Kungana n'ukwacu. Imana ihimbaza. Que Dieu vous bénisse. Sabari bo bose oyaye. Nabaho kwizera kw'akabura rugero. Kungana n'ukw'intumwa. Imana ishimwe. Frère Pierre ndabandikiye mwebwe. Abaho kwizera kw'akabura rugero. Que Dieu vous bénisse. Biraryoshe kumva. Imana ishimwe. Ukugukiriza mwumve. Muguheshejwe. Amen. N'ukugororoka kwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu n'umukiza. 2 verset 2. Imana ishimwe. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Mubiheshwa no kumenya Imana neza na Yesu Kristo umwami wacu. Alléluia. Imana ibahumugisha. Ça c'est merveilleux. Imana ishimwe. Ntabwo yavuze ngo mugume nk'uko mwari muri ndabikunze. Ntabwo yavuze ngo ubuntu bwinshi. Soma neza frère. N'amahoro menshi mwari mufise byiyongere. Mwabyizeye? Imana neza ngira bavuze amen. Bibiri bivuze ngo naho mwari mufise amahoro menshi n'ubuntu bwinshi. Pope Petero ati bigwire. Bigwire. Imana ishimwe. Amen. Bigwijwe no kumenya neza. Imana ibahumugisha. Imana ibahumugisha. Bigwijwe no kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mumenye neza Imana ibahezagire. C'est très précieux. Bigwijwe no kumenya. Plus vous écoutez la prédication. Uko mwumvirije ubutumwa uyu munsi dimanche. Muveho ubuntu n'amahoro byiyongereye. Uko babigishije Kristo Yesu. Mubibagwirize ubuntu n'amahoro. Uko mugiye mugikorane bibagwirize ubuntu n'amahoro. Encore plus. Nihagira igikorane muvamo ubuntu n'amahoro mufise bitagwiriye. Reka rero tugwize n'ibikorane tumaze kumva. Amen. Tumaze kujamu by'ubutumwa bwiza. Turabe ko amahoro ariko angana n'ubuntu bw'Imana ariko bungana. Imana ishimwe. Ko tumaze gukorana mardi, jeudi, samedi, dimanche, haragwijwe combien de fois byariyongereye. Umukristo yagomba kuba nkuko ati ubuntu n'amahoro bigwizwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ibigwire
davantage. Byari bikwiriye, est-ce que frère baranyumva? Byari bikwiriye ko na madame wawe abona ati iyi minsi ine dukoranye mu isomene hari ikintu ciyongereye kwa mutwara. Umaze umugabo nawe yataka avuga ati ni ivy'ukuri mbonye nsanze madame hari ikintu ciyongereye. Mbonye abana banje hari ikintu caraye kigiye ko gishasha. Ubuntu n'amahoro bigwizwe nuko mwigishwa. Amen. Ubutumwa bwiza bukomeze kugwiza la grâce et la paix en vous. Amen. Imani shimwe. C'est ça, marcher de programme progrès. Imani himbazo. Bigwire byame bigwira. Imani himbazo cyane gose. S'il vous plaît frère. Hariho uwo twaganiriye ejo wa musere nababwiye ko ejo umunyasamariyakazi muramwibuka ingene yahuye na Seigneur amubwira yuko amubwira ibintu byinyegeje vyiwe atawundi yarabizi na wati ça c'est le signe du Messie. Kini kimenyetso cha Mesia nta wundi yari kumbwira siwe mbwiye siwe bimubwiye frère ahubwo yamubwiye ati mbe burya wewe kiwo uri Mesia si wewe ko twabwiwe ko Mesia ni yatse azotubwira ibintu byose azosoma n'ivyo twiyumvira na what c'est moi ni jewe muri ko muravugana. Imana ishimwe. Abarirutse aba enflammé umutima wewe uraka agenda muri vie kubwira abana ati ngo ndabereke. Imana ihimbazwe. Bien mes frères none aba frères ke bariko baravyumva ubuntu n'amahoro bigwire kuva ndamumenye. Imana ishimwe kuva maze guhura na vrai évangile n'ubutumwa bwiza bw'ukuri butavanze. Quelque chose s'est produit à moi. Hari ikintu cyabaye mu mutima wanjye ubuzima bwarahindutse. La parole m'a impact bwagize effet. Ubutumwa bwiza bwakoze akazi bwarampomvaguye amanyama narifise ubwibone narifise inzigo n'ishari narifise ibintu nari byaraheze buguma bihonda gushika nzosigara nsa n'umwami wacu. Amen. C'est ça. Imana ihimbaza. Bien-aimé niko jya mugore vyagenze hariho quelque chose bari bahuye ni ikintu cyari kiri mu mutima wiwe. Hanyuma bien-aimé est-ce qu'elle a suivi Oyasiye kuja kurondera babakabo. Yagiye kubwira batoranijwe. Ngo ndabereke. Imana ishimwe. Elafi ubuzima bwe bwarahindutse. Kandi Imana ishimwe. Hari undi mugore muramunzi wa mugore muri ubutumwa bwa Yohana Bibiri ivuga ngo bari batekeye amasaho yuzuye amabuye kugira bose bamutere bamwice bamuheze. Ariko frère igihe Yesu yandika hasi ati udakora ivyaha nabanza ari wari mutera bose barakamanganye kuko basomye mu nyandiko y'umwami wacu ivyaha bakoze natwebwe ubwacu cyo gituma tutakwiye gucira imanza abantu. Ko umwami yo kwandika akakugura maso ukabona bibi vyawe nawe nivyoronka iyo bikwigwa kiretse ko bitangirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu niyo dukwiye kuririmba atangira ivyaha vyacu niyo mpongano nicyo kiguzi carishwe. Amen. Imana ihimbazwe. Bien-aimé est-ce que abafrere baravyumva neza? Noneho wa musere wacu yacitse umusere. Bibiri ivuga ngo ndakubabariye ivyaha vyawe vyose. Maze noneho habaye ikibazo bamwe bamutera amabuye bagiye batababariwe. Abamutera amabuye ntibagiye batababariwe. Bagiye umwe kuri umwe nk'ifu y'imicira. Ariko we yahavanye umugabane. Amen. Special avaho abaye pardonné. Pardon mumbabarire cyane mureke kwihuta. Mbese hari uwundi yumvise ko yababariwe? Si yarasigaye wenyene. Siko eske murabyumva neza? None igihe wambonye nkosha warabonye mbabarire? Si jeje nari kumwe na Seigneur. None kubera cyo ncira urubanza ngo mu mwaka uheze ngo no mu ndwi iheze twagira tumutera amabuye. Nibyo kirimo nahavanye imbabazi. Ajya mweho mwahunze nahavanye
laissez-moi tranquille. Imana ishimwe, mundeke nidegemvye. Mwari mwagiye mwese, amasenyeri arambabarira. Mwese so mwari muri mesenyeri yarambabariye, kandi ntimwari mucumba, mwari mwagiye. Amen. Twe twahavuye tubabariwe, nabo ntibabimenya, aro bacadukondana bati nguja wa wundi twaje dutera amabuye. No se burya buzima sibwo nyirimwo. Umwami yarambabariye byose, kandi n'ibyasavye we oya mumbabare cyane. Oya tuvugana iby'umusuma atari uko vyanditswe, kandi noneho vyanditswe vu umugore we yarapfuye. N'ivyanditswe vu umugore we yarapfuye, umugore wiwe n'abana ntibari bazi ko se abazanira ibyo yivye bakarya, sivyo bari bazi. Hama bose barigira basigara babambwe ari abagabo batatu. Agira amahirwe uwo munsi, kandi bahora bahabamba abandi, uwo munsi aca bambanwa n'umukiza. Ivyo rero nivyo vyatubayeko, niyo mahirwe nibwo buntu bw'Imana. Uwo munsi nanje caye kunyemera nkabangujya munsi naho kubambwa bibabaza. Bamubambye umunsi mwiza, hari vendredi soir, baca baramubamba. Agira amahirwe ntibamuhereza n'ibubamfu, bamuhereza iburyo. Quelle grâce. Haba rero buke urabona ijwi ry'umuntu abambwe ko rivuga buke ati we ku mugoroba nta bandi bavyumvise, turahurira muri paradiso. Hama rero umugore ariko arira inyama yivye, inka yivye, ati mugabo napfe, yari umusuma akomvye. Abana nabati nizi uniforme njanye kwishuri nizo papa yivye. Ati hari umwana bawe aramuniga cazi mwambura cazinzanira ati je napfe basha nanje ari jewe nari kumwica nawe yibereye afere yaheze. Ntibabonye ntibavyumvise. Mais frère bien-aimé, wewe dans le paradis ari n'ijuru frère, hamwe na Seigneur ku mugoroba turahurirayo. Oh c'était bien, ku mugoroba turahurirayo. Imana ishimwe. Yarivye n'ababanyi basha muzoja kumvisha inkuru ababanyi biwe n'akabi yabakoreye, niye nebo zopfa bemeye. Nibi yabakoreye urazi inzu yatowe ko zangana, amaduka yahombesheje, ni byinshi yarabimaze. Ariko nkubwije kuri Senyeri we amufise mwijuru, ari kugikiriza kwa Abrahamu, kandi abandi yo nkuru ntibayizi, ahubwo abibwe bazomusangayo. Batiriye message mu nyuma naho nyene yashitse yabatanze, bazomusangayo bati nawe netereka umwami yangiriye ubuntu. C'est ça frère. Nuko Imana igihe yankiza siho waruri wewe, ima sauvé. Amen. Ijewe jenyene wo guhaguruka nkatari kukuboko ni haleluya. Amen. Abandi badamu bavango nishira soni birabasha, bashake muvuge je ni jenzi c'Imana amore. Amen. Ha mundi mutamati amen 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 amen. Sawa, abandi bati naceceka tumena amatwi, nanje ndi tekana ni jenzi c'Imana amore. Amen. Imana ihimbazwe. Bien mes frères, umunsi umwe nagiye nitera mu nzu mw'ijoro, hanyuma aho hantu hari Mwaro, ndababwira bati turatewe turapfuye, hari mu magumi. Niteye mu nzu batantumiye, ariko basize bayuguye, hari kuziba. Hama rero ndababwira nti Yesu n'umukiza. Bari bahundagaye bose ngo baratwishe baratumaze. Hanyuma ni Yesu ni Imana. Ndabashingira intahe, hari abakobwa n'uwo mutama na nyina wabo. Ndabashingira intahe iyo abonye umugabo yari kunika. Nagize amahirwe kose batanimwasumvye ngufu. Ndabigisha gukenda bajana kubatizwa mu gatondo. Ndacavyibuka we mutamara we bose abariko bararima mu mwonga ngwengo na mutamara batijwe bose wemuze sinzi nyamba yamuroze ntavyo none. Hama ngo barike ngo ntibazi ico nkora, ngo barike ngo bandanye dimuzehe munyibatirize ngo abo ntibazi ivyo ndimo. Frère nivyukuri isi ntizi ivyo turimo, isi ntizi ivyo turimo.
baturaba nk'abandi bagenzi babo nk'abo bakorana, ariko twebwe ivyimviro vyaravuye aho, mu kazi vyaravuyeyo, mu mafaranga vyaravuyeyo, mu bindi byose vyaravuyeyo. Dufise ivyimviro vya Kristo, turiko turaja mwijuru. Nawe dufitaniye ikibazo, nabo twifuza kugitera, abo twifuza ngo nabo tujane. Twe turanezerewe umunezero utavuye muko twariye, utavuye muko tutagwaye, ahubwo uvuye mu gakiza twakiriye, uvuye ku mwami wacu Yesu Kristo. Ntawo bazi baridoga, bidogera iby'isi kiracamwe, natwe tunezerewe ivyo tugiye guhabwa. Ni ibintu biri different, n'ubwami budasa. Abandi baragowe, babuze ibi hateye ibi, ni kwidoga gusa. Internet yose yuzuye kw'ivyo kwidoga, n'abatabuze bitoro baguze amadorone yabateye hejuru, ibindi byabaye ingorane byinshi. Abo bose bari mu bibazo, ariko abana b'Imana bo bahanganye, bamfise iby'Imana yabemereye, bagiye kwinjiramwo vuba, bitabapermeta kubabara na rimwe. Ntibavyumvise, hari igicu c'ubwiza kiri hejuru y'abera, kibagwisha kw'imvura y'umugisha, bigatuma bama banezerewe, bahimbaza izina ry'umwami Yesu. Imana ishimwe, Imana bama bayironka n'ijambo ry'agakiza, niryo ribazanira umunezero n'amahoro n'ubuntu bw'Imana no kwizera. Imana ishimwe. Écoutez bien mes frères, Imana ishimwe. Verset 3. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo, c'est merveilleux. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Amen. Imana ishimwe frere. Ese umufrere yoririmba nawe baje kudufatira kw'inkwaka avuga ati ibi turimwo twabihawe n'ubushobozi bw'Imana. Kuko ubushobozi bw'Imana bwayo aribwo bwabiduhaye. Hamwe yo kwandika icyete ngo ivyo bintu ndabibakuyemo, ngo nandikiye guverinema ngo ivyo bintu ndabibakuyemo, ngo nandikiye polisi ngo ivyo bintu ndabibavanyemo. Imana yavyanditse mu mitima yacu, navyo bazoshobora gufuta. C'est fini. Bagiye kwikangura batevye. Imana ishimwe. Frère bien-aimé, nous l'avons reçu pour toujours. Twahawe gucungurwa kw'ibihe, et c'est fini. C'est fini. Twahawe gucungurwa kw'ibihe, c'est fini. On a reçu. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Kubushobozi bw'Imana. Lisons ensemble. Verset 3. Kubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye ubu bugingo dufise. Amen. Verset 4. Ivyo vyatumye aduha ivyasezeranye vyakabura rugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo. Mumaze gucika muva mu iborero ryazanye mu isi no kwifuza. Imana ishimwe. Imana imbazwe. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Est-ce que Bible nivuze neza? Ivyo vyatumye ivyo aduha ivyo dusezeraniye bihambaye cyane vyakabura rugero bikomeye. Amen. Nibihe bizamuka yari duhaye frere. Nivyo mwese ko mutavyumva mumbabarire, mwiwanyu ntabarazi bari bariyo, ariko wacu twe bari bariyo. Ubona nk'umuntu agendera ku rutaro akabazi neza wewe kwatanugura abona, hama kaza gukinda iwawe, wewe uza guheza kugurura urugi yagurutse, uza gukinda nta kibazo afise. Umuntu none ko ataza kumfata, ukumva yakinze mwe gukinda navyo munsi aroro agakinda, wewe waje gukora ku rugi byonyene aba yagurutse, ntagenda ariruka, araguruka mu isegonda rimwe abari muhira. Ukuvuga ibyaza gukora byose bikora zikutaza kumufata. Nuza kumufata gute kutaguruka we yawe ufite urutaro nawe, kandi abapfumure barazinanye ntawe uja gukinda ku wundi.
baje gukinda ku bantu bari bazi ko izo nguvu batazifise. None abafurere nabo bavyumva. Ubona umuntu ari ngaha yicaye ngaha hanyuma bati turagupfunga. Nabati iyo baba bari bazi ku munsi umwe nzoguruka nkabasika. Urazi ko tuzoguruka umunsi umwe. Na beto nabo dushira muri cave igeretse y'ama etage ageretse 50 umwami azotuvanayo adutware nabo twubakira n'amakaro ku mushasha bagashira ko amakaro n'amabeto bati ntazapfeyo umwami azohamagara waduhamagaye tukitaba ubutumwa bwiza nazo duhamagara tuzovayo Imana ishimwe kandi himbazwe kuba uzi uti umunsi umwe nzobacika bazosanga fye mu mwanya wo gukubita urugohe bazosanga nagiye none ubukene tuzotubuseze hari abagabo bitwa babukene bashinza abo n'abapolisi babi b'abanyenziko babukene n'abapolisi babi basanga bahagaze ahantu hose ku mabarabara hose hariho bangwara abo bashinza ahantu hose n'abantu bagoye cyane abo bose bahagaze nk'ibinyamushinya bigomba kutumira ejo kuzoba nkayangukuma yayindi inkoko yarayibundikiriye sava irayiberagura très bien ariko bigeze kwija kunoba byaranse ivyo bintu yasanze atari ibintu by'iwabo hanyuma nyina araciyeho irasemerera ati bantu bande sohoka muviwe mureke gufatanya n'ibyaha vyiwe nimuzohabwe ku vyago vyiwe uwo munsi twaratanguye twiterera hejuru tuva mu idini turasubira tena rahaca hejo ati voilà je vous recevrai nano muzombera abahungu n'abakobwa mwitandukanye arasubira asemera narwo ati oh Imana ishimwe bien un jour inkoko yasigaye ibona ati hari igisiga cyantwaye umuswi ntiyarizi n'ivyari byo magana ujya musura kabona ugiye cari kigaba twe turiko turarira ngo babuze ibisukari n'ibitoro n'amashanyaraza bo bariko baratwenga bahimbaza Imana banezerewe bavuga ngo Yesu azoza bavuga ngo arankunda bari mu ndirimbo n'abantu bazikura hehe byari biswi by'ibigaba birakabona bigiye nikwizamurwa izo n'umunsi nagiye kumushasha ahantu Maria abonekera he nashaka kumuraba nanje hama ndashikayo mu cyumba abonekeramo haka kumushasha cyumba yabonekeramo hajya sanga hariho amabuji n'amazi henda vuga ni nangira nicare hanze kuza mbona narindira ntimo naje chakaze hariro rotezi produce rotezi gucu nice hajya arakumba abonekeramo hanyuma ndicaraho ndarindira kwaza ndabura ntango rero kubabwira ni nyawo namwe muraduhenda nene ko ataje je ndagumaho mpaka mwe nuko mutabiciye mu byo je nagiye kandi ari umufrere nja kuraba nje ndamubona mu Maria je ne frere mbabwije ukuri yarase abacambira bati umunsi umwe mwebwe abapingaye antikristo none tango gukurikirana ibyizamu ngo mwebwe abapingaye uwo mugore aba muyonzo abonekera ngo mwebwe abapingaye ngo antikristo azoza basahure ngo abatware abantu bose batazoba bafise amabuji ahezagiye n'amazi ahezagiye mu mazu ngo antikristo azobasahura ngo abatware mu bicu none antikristo atwara abantu mu bicu cyangwa abatware kuzimu mbabwije ukuri nabo nyene barabicuritse ngo bizamugwa ririho izamugwa rizwi n'abademo nijari rikwe kuyoberwa abana b'Imana bademo bararizi baranzi kwizamugwa rizoba n'ababicitse ngo antikristo azoza basahure ngo batware mu bicu kubatayo ngo atezo bafise amabuji ngo n'amazi ahezagiye bose ngo azobatwara baterere mu bicu oh frere izamugwa rizobaho na Satani arabizi ndo abafrere bagomba kurimenya gusumba uko arizi ko ni mwebwe riraba nitwebwe umwami wacu azojana amen nitwebwe twasohotse tuva mu bwo buzimire bwose atari antikristo me Kristo Yesu azoza adusahure atujani wacu eko séjour c'est pour bientôt ni vuba cyane
byari bikwiriye ko mubona. Ndabasabe muvyumve neza uko ingorane ziyongera mu isi niko umwami wacu abona ko umugeni adakwiriye kuba hano. Nimubona ibibazo vyiyongereye byananiye gutorera umuti abantu, kandi ibyo twabyigiye ngaha ko Kristo Yesu azonaniza amaguverinema. Twabyigiye muri assemblée. Intwaro zo kwisi zizoremerwa, bahigi ibyo batore umuti babibure. Ibintu bahige niyo vyagiye nabo nyene batico kibazo kira ubajije umushikirangana ati ikibazo cy'igitoro kirandengeye, kandi ariwe ikadajejwe udandaje n'ibindi bintu washikira undi ati icyo kibazo kirandengeye. Ayiburaye nabo bahanganye n'ibindi bati birandengeye, byabarengeye ariko ibuye rizosiduka. Amen. Izi ntwaro zose nizanani ibuye rizosiduka ata urikozeko rizogasara ryuzure isi yose. Imbere yuko ivyo biba tuzoba twajanwe mu bukwe bwa mwagazi. Cyo twebwe turi hano ngo urakaza mwami egome, urakaza mwami Yesu nawati egome ndaza vuba ivye bientôt. Hahirwa mesura imvune zabo, hahirwa biyeza bakava mu bintu vyose. Imana ishimwe. Ndabasaba ikintu kimwe gusa, nimuzofata amajambo mwizeye ngo muyaherereze ku bantu oyaye nayandi. Ntagire ijambo na rimwe ryavuye muri Bibiliya muzitari ibi. Munyansomera abasuma imirongo. C'est pas ça. Amajambo yose y'Imana araturaba. Amen. Amajambo y'Imana yose araturaba. Imana ishimwe. Bien-aimés frères, umwe niwe yambinkiye akantu mu gitondo kavuga ngo abantu bose ngo bagire ibice. Mu frère pastor yakambinkiye mu gitondo ngo abantu bose bagire ibice ngo Imana izobahana. Hari ndamwandikira nti abantu bose nibaje hamwe bareke guhereza ibyavuzwe ku bandi. Kiza guhereza ibintu byavuzwe ku bandi, byiherereze ko urabe ko ivyo bice reyerema mu mutima atavyufise. Abafrere bose ubemera nk'abafrere, ubakira nk'abafrere, ubakunda nk'abafrere. Wewe wawe atavyufise ibisigaye ntibikuraba. Imana ishimwe. Byari bikwiye ko abantu bafata amajambo ya Bibiliya nibayimurire ku bandi arandaba nayo kunkosora jewe kugira ngo umwana w'Imana wushitse Imana inshoboze sinze ndabiguherereze ko sinzomboreshe ivyo ndabishije kwa Carolina. Eske abafrere baravyumva? Ntuzokera imbere y'abafrere ushaka kubabwira utari kuribwira. Banza wibwire nawe, banza ukosore nawe uhuje n'ivyanditswe vyera. Nturirimbe indirimbo yo kurabisha ku bandi, kora ntizipime. Kubaririmba indirimbo yo kurabisha ku bandi ibikabe cyane ngo umugore yankubise uno musinza kuririmba indirimbo z'intambara kandi atari zituri. Umugore yakubise urumwe kwacu ntibatukubise, ushaka kuca tutera indirimbo z'intambara w'amagogwa yano kwisi ko ari ivubye. Tuturimbisha abantu cyangwa ubuze gusoma imirongo ya Bibiliya ngo intambara ntizizohera kuko abana baguteje ibibazo. Non frère, ne faut pas faire ça. Bible irandaba, ivy'Imana byose birandaba. Hambari nabufise intambara mu rugo zirengere wizere Kristo Yesu hamuze turirimbishe byiza. Hibufise ubukene muhira n'uturirimba ngo ubukene tuzobuvamo. Ce n'est pas ça. Murashake mu bugumemo mugo Yesu azogaruka. Abantu b'abapagani babara abapagani batwinyegejemo iyo badupresha ama predication benayo n'abanyavyaha batwishijemo batamenye ko Kristo yarangije ibintu byose igorgota iratutasheve. Byose yarabirangije frère. Sera birangije. Abantu bagenda bara muri retroviseur muzogira amasanganya. Faut regarder devant. Ukuraba imbere. Nakora muri retroviseur c'est faux. Ucugira isanga njugira accident ubwo nyene ni murabe imbere. Manje ngo jengo ndazi gutwara imudango zo kumanda muri retroviseur uzocugira isanga ni murabe imbere kandi murabe ku ntege nkezanyu murabe kuco Yesu yakoze. Ndazi ko tuzifisa ari nyinshi mais Jésus a vaincu. Regardez devant, il a vaincu, il a achevé. Je n'menga nk'abantu babo usubira kugira ibibazo nk'ivyo mu mubigiriki
ngo ngwaye malaria yaragukijije Golgotha. Ndariko ndaribwa yaragukijije Golgotha. Ni ingwara yakize. Hasigaye ko tubibona, ni ntabibona uyu mwaka Yesu azogaruka. Nzosubira kuribwa mu ijuru. Oya basi mumba barira abantu bazoribwa mu ijuru, ntimuze kwirwe murajayo. Niba mumva muzoribwa mu ijuru murahahebe. Nta nico bamaze, ariko umwami wacu azotwinjiza mu rugi. Aho ingwara zitadodora ngo bazugururire. Aho ibyaha bitadodora ngo bavyugururire. Imana ishimwe. Aho kuruha bitadodora ngo bavyuse fini bizobavyuganiwe hanze. Imana ihimbazwe. Ni umwami yaduteguriye kandi ari mukuza vuba. Ibyishimo byacu bikwiye kugwira. Ubuntu bw'umwami wacu n'amahoro n'ukwizera bikarushiriza kuba byinshi. Kubo bose babonye ko Yesu agiye kuza. Noba ndihanganye gato umwami azoza. Nimwanica naho nzozuka mu bapfu. Noba ndihanganye gato umwami azogaruka. Rero nihangane umwami abahezagira. Écoutez frère, écoutez frère, Imana ibahezagira. Mbere verset 5. Kubwiyo nyanduruko nyene. Nivyo? Turi kumwe? Kumwami yaduhaye ibintu by'agaciro bihambaye. Kubwivyo Imana ishimwe. Kubwivyo Imana ishimwe. Ko yaduhaye ibintu vyiwe bihambaye by'akabura rugero. Ko yabiduhaye frere. Kubwivyo ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza. Imana ishimwe. Ingeso nziza muzongere kubwenge. Ubwenge mubwongere ko kwirinda. Ukwirinda mukongere ko kwihangana. Ukwihangana mukongere ko kubaha Imana. Kubaha Imana mukongere ko gukunda bene data. Ugukunda bene data mukongere ko urukundo. Amen. Ibi bikwiriye kuba taco bibuza kubana b'Imana isumba byose. Ndabasubiriyemo ukwizera kwanyu mukongere ko ingeso nziza. Ingeso nziza muzongere ko ubwenge. Ubwenge mubwongere ko kwirinda. Kwirinda muvyongere ko kwihangana. Kwihangana muvyongere ko kubaha Imana. Kubaha Imana muvyongere ko gukunda bene data. Hama muzobe kurone n'urukundo. Ivyo bikwiye kuba takintu kimwe cyo bibuza mu bafrere. Babwije ukuri. Frère Moïse yari umunyabwenge. Azi karate. Hama aja kuniga umuntu. Ujya mu ntamubera agasheshe. Uziko nizi umwegiputa. Yarazi ko abesireri bose baca bamukomera amashi. Hama baribereye bamunyegeje abundabunda nizi umuntu. Ariko bwarakeye abisireri babiri baragwana. Bagwanya agiye kuba bangurukanya bati ugira utugire nk'ivyo warayikize wa mwegiputa. Abarahunze. Ubwenge bwose Imana bumuvanamo. Imyaka 40 ari muri desert, ari yo kuragira intama, hari ya murabizi. Aro igihe yagaruka yabonye igisaka caka kidatongoka. Imana ikibanza. Hari mati kuri inkweto zawe. Kuko aho uri arahera. Imana imubwira ashira ukuboko mu kwa murabizi cyose. Avayo kuri kw'imibembe kwabotse. Agusubijeyo kurakira. Imana imubwira atera inkoni hasi cika inzoka. Ayitoye irasubira kuba inkoni. Ati genda. Ingabo zo wakuriyemwo wari generale kwa Farao. Ari wewe fitiri Farao. Niwe wabaye umukuru w'igihugu cya Egiputa. Ugatwara n'isi yose. Urahazi neza. Imana ikimuha inkoni. Akantu kaburebure. Ati ya mikogote wabona na ya mafarasi bagenderako na baba komando bagiye kubatsindisha inkoni. Ubwenge bwiwe ntivyari gukwigwayo. Ariko kuora Imana ari wamutumye. Nawe mbwira baguranye nk'agatsinga ka micro ugenda utere amadrone n'amablende. Hari zitwa za miyaya sinzi bangomera kiza barambabarira n'izindi zitwa za mitrailleuses na sinzi nyene bavyita ibindi na Kalashnikov n'amablende hama n'ibindi bitera ibibombe byinshi by'amakamyo ngo ucutora kano gatsinga ngo genda uzomara abantu n'ingabo ibihumbi n'ibihumbi. Mu bwenge bwe byari bwo kwikwaye. Ariko ko bivuzwe n'Imana byarashoboka. Frère Moïse bahereye kwa president de la République ati nyakubahwa je uranzi ati kada umuntu w'umukene nkawe
n'ingene bakurekwe ngo ushike ngaho wambaye uko ntivyari sinzi iyo vyaciye maze Mose abatereye inkoni hasi icika inzoka muravyibuka Farao ati vraiment utwo nitwuzanye wewe fisa bazana ibyahatari baba barashitse bayane na ayambuye nabo bati kwa utuyo katwimishani tunyaragurika tuzi kuririmba kantike tuba turajya ba Mose nago wagenda bukebuke mu kuva mu ntege nke waruntu rugenda gwikwega mugabo rugenda sirema ko kwavuye ku Mana izindi zavuye kwishira mu y'amadini alors ruba ruragiye kikumagura kakata makorosi fye rukagasaba sawa kakaba karahise inkoni baraguza zose fye ziba zirahetse Mose ati sinakubwiye musibe murongo inkoni turaba babaratashe kuiga ni mangetengete batashe batakiragura batashe bafise probleme kuburyo babateye ibihute birabafata kubera ubupfumu bwabo bwahetse aro babwije ukuri yaba mwari munsi ko ukuri kuzotsinda amen la vérité prévaudra ukuri kuzotsinda reste dans la vérité demerensi naho urumwe ku miliyoni 10 z'abantu bose bavuga ko ari abafrere abandi bavuga ko ari abasere muririmba indirimbo n'ibintu byose mwikumagura la vérité prévaudra ukuri kuzotsinda nimuraba ubuto bwanyu murabe n'ubuke bwanyu murabe ko mufise parole murizigamye neza kwiherezo rizotsinda frere abana b'Imana bagomba gupersevera bavuga ngo turacari duke senyeri turacari duke mugabo ako gafu nutwo tuvuta umwami azobigwiza hazobigwiza naho tukiri duke bizogwira ainsi dire l'Éternel agafunika zohera n'amavuta ntazokama Imana ishimwe nikora we yabivuze kandi byarabaye umukecuru n'umwana we bari bazi ngo dufisa ko tugira turye ubunyene duce dupfa nako nyere kare kantu katabaza kubahaza Imana ishimwe ariko ikintu yari yizeye cyari kimwe Bible ivuga ngo atora udukwi tubiri la croix de Jésus umusaraba w'umwami Yesu niwe yari yizeye uriya mukecuru tuzohurirayo ngo twizeye Yesu yabambwe nawe yatoye udukwi tubiri Yesu atarabambwa tuzohurirayo yari yizeye mucunguzi nk'uwo natwe twizeye Yesu sauveur ne l'a pas déçu kandi uwo mucunguzi ntiyamuhemukiye habwo tufuta twaragwiriye n'agafu karagwira gushika inzara iheze mu gihugu Imana ishimwe Imana yujya mukecuru niyo twizeye natwe bw'ibi byanditswe byera tuzokwama tugenda de révélation en révélation harabigije ngo Frank arapfuye ariko amaro transmission atubereye meza cyane gusumba ibindi byose harabavuze ngo Branham arapfuye biraheze jamais habwo twumvije prédication za Frère Branham twumva umenga turi kumwe umenga nitwari karapresha abandi turizera ariko arapresha tukakira n'ingwara twumvije prédication gusa ubushobozi bw'Imana bukaza bukadukiza Imana ihimbazwe kubera iki biherekejwe n'Imana ntabwo Frank atashe Imana amubwiye ngo nije navyitangurije siho wari nije nzona bisozera mu nkomezi alors bien-aimé frère c'est la main de Dieu nukuboko kw'Imana kuriko kurakora ku mitima y'abatoranijwe kugira ngo bibubake definitivement burundu Imana isozera akazi kayo neza hanyuma izosuke ubushobozi bwayo ahantu hasenye neza Imana ishobora byose ibahezegeje kungo umwami wacu muvyumve neza umwami yaduhamagariye nubwo ari gato kazotsinda ingabo za Egiputa ni gato niko kumvikana nta nuwo bisobanura ibyadukweze nta nubizi ariko twebwe turabizi mu mutima turavyizeye kandi on ne peut pas expliquer umbwiye ngo tugusigurira ibi bintu ngene tubirimo nande ntavyuzi ariko ababirimwo barabizi nabana b'Imana isumba baravyiyumvamo
imana yarakoze nihimbazwe bakomeze imana ishimwe kuko isezerano ni ryacu n'abana bacu n'abari kure bose kugeza kuri abo bose umwami imana azohamagara natwe ko yaduhamagaye la promesse nous appartient isezerano ni ryacu imana ishimwe amen que Dieu vous bénisse mwaguruke dushimire imana yacu ni nziza icyubahiro cy'imana yacu kibizanye cyiza cyane umwami twamubikije azokizigama no gushika kwiherezo imana ibahumugisha mwinshi utagabanije amen que Dieu vous bénisse tous mwaguruke tumuhimbaze tumushimire arabikwiriye umwami wacu mbonye umukunzi mwiza umukiza Yesu ni waruta inshuti zose zo mu isi imana ibahumugisha mwinshi mbonye umukunzi mwiza imana ishimwe cyane amen mbonye umukunzi